Dinitekano umunezero ntangere byo gusubira kuguhaye mu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri muri rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biva bigezweko ndaguhaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri nitekano umunezero ntangere byo gusubira kuguhaye mu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri muri rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biva bigezweko haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu mu kibano ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa ijanino. Ndaguhaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugiye tugushikirize kuyisaha ya mu gatondo namakuru menshi cyane rero aba yaramutse aravugwa mu mihinga itandukanye. Ndaguhaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize muri ije gitondo namakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ije gitondo kwigenekerezo rya gatanu ndamukiza 2025 mu ntara ya Cankuzo ibintu bisubiriye kuba bibi umugwi witwaje urwanisho wamaze ngo kuhashika indege ngo ikaba ihasutse abasirikare kuri ubu bataramenyekana iyo ndege aho yo biteye ituruka. Ni mugiye kandi n'ubundi mu Burundi hamaze iminsi ibonekeza imigwi witwaje urwanisho itandukanye yama iragaba ibitero aha twababwira nk'umugwi witwaje urwanisho wa Tabara aho rero uyu mugwi uhangayikishije igihugu c'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu aho yitavye ubutumire bwa mugenzi we wa Vietnam Luong Kongo aho rero yitavye ibiganiro ngo bagiye kuganira ku bihugu vyompi ndetse no gushaka buryo bagirana ubufatanye mu guteza imbere ibisata bitandukanye. Amakuru kandi aturuka mu gihugu c'u Burundi agaragaza ko mu mugambwe CNDD FDD naho ibintu bitameze neza kunyinyurana hagati mu bategetsi b'umugambwe CNDD FDD birabandanya aho ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bigaragara ko nawe atamerewe neza kubera ko indongozi bafatikanyije kurongora igihugu c'u Burundi zitamutunganyiriza amabanga aba yazishinze. Turaza kurabira hamwe iryo nyinyurana mu butegetsi bwa CNDD FDD turabire hamwe ukungene ibintu bihagaze. Mugiye kandi amatora yimirije mu gihugu c'u Burundi haba ayabashinga amateka ndetse nayo mukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027 abakurikirana hafi iby'urugamba ndetse n'umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane bakarabira hamwe ukungene muri leta y'u Burundi ibintu bihagaze muri politike babona ko mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo atazokwitoza muri aya matora hashobora kuzaba ibintu biteye ubwoba aho bavuga ko ndetse n'amaraso ashobora kuzameneka muri ico gihugu bagatera kamo rero abanyagihugu b'u Burundi ngo kuba bareka umukuru w'igihugu c'u Burundi cyangwa se Evariste Ndayishimiye ariwe arongoye u Burundi nawe akazo kwitoza mu kiringo c'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 ni kiringo c'imyaka 5. Babandanya bavuga ko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atazokwitoza muri ico kibanza cyo kurongora u Burundi ibintu ngo bizosubira kuba binkuko vyahoze mu myaka yaheze. Muri bwa cyane ubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yitozaga mu kiringo ca kabiri cyo kurongora igihugu c'u Burundi bamwe bari base ico kiringo ca kabiri c'uwo mukuru w'igihugu murayibukiranya neza ivyabaye ngaha mu Burundi ko vyari isibe byari ibintu bidasanzwe rero kare agashavu ku Barundi cane rero abari base ico kiringo ca kabiri co wari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Abakurikirana hafi rero vy'urugamba ndetse ni n'abahinga mu vya politike ngaha mu karere k'ibiyaga binini baratera kamo indongozi z'u Burundi ndetse n'abanyagihugu ngo kuba aboreka Perezida Evariste Ndayishimiye akazongera kitoza mu kibanza cyo kurongora u Burundi maze agatsindwa cankwe agatsinda ariko ngo batamubujije kwitoza mu kibanza cyo mukuru w'igihugu kuko ngo mu gihe boramuka bamubujije kwitoza mu kibanza cyo kurongora u Burundi muri ico kiringo ca kabiri ibintu bishobora kuzoba bibi cane mu Burundi. Muyandi makuru kandi muri Etat Major naho nituza kunyarukirayo na makuru ku buryo bw'ipfunyapfunyo tuza kuyapfunyura mu kanya ku buryo bw'ipfunyapfunyo n'ubundi muri Etat Major naho biravuga ko kuri ubu ngubu bombori yagarutse ni mu gihe rero abasirikare bari muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo babandanya kugwa ngaha muri Kongo aho rero igihugu c'u Burundi kibandanya kandi kidakira ico
gikoze ku basirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane rero bakavuga ko bariko baricwa abonyamaswa kandi ataco igihugu c'u Burundi kiriko kirabafasha. Mu gihe kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye iyo ngingo atayikozwa, na cane ngiyo bamubare ko hoba hari abasirikare b'u Burundi bariko baragwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyangwa se abo baba bafashwe matekwa, aca abishura akavuga ko ngo abo atari abasirikare b'u Burundi, ahubwo boba ari abasirikare bo mu bindi bihugu, cyangwa se akavuga ko ngo ari ikigwi c'abaroberi atari abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi rero muri Kongo nabo bafise agashavu ntangere, ndetse no mu minsi iheze hari waduteye akamo atubarira ko bari bafashe ingingo yo kubambura amatelefoni kugira ngo bataza baratanga amakuru y'uko urugamba rumeze ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngo n'ubuzima babayemwo ngaha muri Kongo. Ivyo kuba bavyiganira imiryango yabo ngo bishobora kugaragaza isura mbi ku gihugu c'u Burundi. Gusa abasirikare mu kamo baduteye batubariye ko ngo uzosubira kubaka amatelefoni ngo bazomwivuna cyangwa se nawe bagaca bamugandagura. Bigaragare ko rero abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo b'u Burundi bahari bafise agashavu ntangere, na cane aho bidogera ingingo mbi zabafatiwe, aho bavuga ko baja kugwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku nguvu kubera itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muyandi makuru kandi y'ipfunyapfunyo turaza kurabira hamwe urugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriye mu gihugu ca Vietnam, maze tuze kurabira hamwe uko yakiriwe ndetse n'ivyo bagwaniriye n'umukuru w'igihugu ca Vietnam Luong Quoc. Reka rero subire ndabahe kaze mu makuru yacu tugiye gupfunyura tuyahere n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cane tunyarukiye mu migenderanire. Mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze kurira indege imushikana mu gihugu ca Vietnam, aho yitavye ubutumire bwa mugenzi we wa Vietnam Luong Quoc. Kuri ubu rero baravuga ko haba hari ikiyago kitari ic'umwanya muto cariko kiba hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no mugenzi we wa Vietnam ariwe Luong Quoc. Ico kiganiro rero ngo kikaba catanze umwanya udasanzwe wo guha agaciro umubano wahahise ivyo bihugu bisanzwe ngo bifitaniye hagati yavyo uko ari bibiri. Rero mu gutsimbataza uwo mubano uri hagati y'ivyo bihugu bibiri, u Burundi ndetse na Vietnam, hakaba rero haciye haterwa umukono mu masezerano ya politike n'ay'ubwigenge cyangwa se ibizwi nka diplomatike. Ayo masezerano rero nayo akaba ngo yatewe ku mukono imbere y'abakuru b'ibihugu bibiri arivyo Burundi na Vietnam, aho Evariste Ndayishimiye na mugenzi we Luong Quoc umukuru w'igihugu ca Vietnam bemeye yene gusinyana ayo masezerano mu vyo ubufatikanye. Tubandanirije mu gisata cijanye n'inyubakwa ngaha mu Burundi, biravuga ko inyubakwa zigeretse rimwe canke kabiri zifise igisenge c'ivyuma canke se iz'ibiti ngo zo kubakwa zibanje gusabirwa uruhusha rudasanzwe ngo kuko vyibonekeza ko zikunze guteza amasanganya. Ivyo biri mw'itangazo ikigo Obuha casohoye kuri uyu wa gatatu ndamukiza 2025, aho bamenyesha ko izo nzu akeshi usanga zigizwe n'unywero, uburiro ndetse n'ibindi bihurirwamo abantu benshi bakaziteramiramo, bigatera rero amasanganya kuko usanga zubatswe nabi. Ibi rero bigatuma ishusho nziza ikwiriye kuranga ibisagara rero nyine isa naho yangiritse. Kubw'ivyo ngo nyene umugambi ngo yobanza gusaba uruhusha agatanga ibicapo na hamwe ndetse n'ivyigwa bidondora neza uko iyo nzu yoba imeze, ibikoresho bizoyubaka ndetse n'ibindi bitandukanye. Nayo rero abamaze ngo guheza kubaka bakaba basabwa kujana ivyo vyigwa mu kigo Obuha.
Reka rero amakuru yacu yo kuri no saha tuyasozerenga turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko kumunesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV umunesha kuri Rudende bashikiza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko kandi biba vyakorewe amatohoza yari iteka rero n'umunezero ntangira byo kuba twari kumwe namwe we munywanyi wa Isange TV ukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kumunesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV umunesha kure imwe Rudende ibashikiza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko reka dutere yambu abadukurikira bari mu gihugu cyacu c'u Burundi mu bisagara bitandukanye amazona atandukanye ducibiri dutandukanye bikize ico gihugu cyacu c'u Burundi abari mu makaritsiye atandukanye abadukurikira kandi bari haguje y'amazi manini abadukurikira kandi bari mu bihugu bibaye nk'u Rwanda Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Ubuganda Tanzania Mozambique Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize uyu mugabane wa Afrika ntabashije kudondora mwese turabateye yambu tutibagiye abadukurikira bari mu makungu yakure mwese turabateye yambu reka ndakwibutsa rero Fione Sabone ndetse na partage kugira uzura buwambere kubona amakuru y'ibiganiro tugushikiriza 5 kuri 5.